Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri sheni yanyu imwe rudeni Isange TV, sheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'umutekano na cane ariko turaba muri politiki y'u Burundi mu mugambwe CNDD-FDD indiane zasubiye kwaduka, aho ibihangange bikomakomeye nka Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye basubiranyemwo, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko agomba gukora ibishoboka vyose akamura umugambwe Reverien Ndikuriyo. Ni mu gihe kandi hari hamaze iminsi humvikana icuka kitari ciza kivuga ko Reverien Ndikuriyo yoba ariko aragambanira umukuru w'igihugu na cane ashaka ko ngo atazomwitambika mu matora yimirije mu mwaka 2027 mu Burundi. Mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye we ariko araca ku biti no ku mabuye ndetse ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo azokwitoze mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Gusa ku rundi ruhande Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe CNDD-FDD yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye arazokwigera amuhemana mu gihe azoba agihumeka umwuka w'abazima ngo ataco azoshobora kumujikanako. Narumvise amatati yadutse hagati ya Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyaniteka Reverien Ndikuriyo. Ibi vyakozwe kandi ubwo Reverien Ndikuriyo byatangazwaga ko yoba yahawe isumu, ariko kandi iryo sumu akaba yari yarihawe n'umuryango wa Perezida Ndayishimiye afatikanyije n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo byamushize habi cane, muravyuka ko vyarangiye agiye kwivuza mu mahanga ndetse yajanye muri Leta zunze ubumwe z'Abarabu kugira ngo abashe gukurikiranwa amagara yiwe yaramerewe nabi. Hari abavuga ko yoba yari yahawe isumu na Ndayishimiye, abandi bakavuga ko yoba yararwaye indwara y'umutima y'igitigu, nk'uko amakuru yavaga mu masoko atandukanye tukabaga twohereje abishikiriza. Ariko kandi abahinga mu vya politiki bo bavuga ko Ndayishimiye ngo ari we yari yagambaniye Reverien Ndikuriyo kugira ngo amwikize. Inyuma y'uko Reverien Ndikuriyo agishika avuye mu kwivuza ngaho mu mahanga, yavuye mu makungu ajize mu Burundi yazanywe n'indege, ariko kandi ntabwo yigeze agaragara nk'umuntu washavuye cane. Vyagaragaye ko nyene yaciye ashinga umutima amenyo akihanganira ivyakozwe na Ndayishimiye. Nta birori vyabaye ubwo Reverien Ndikuriyo yavaga mu kwivuza amaze gukira. Vyagaragaraga ko rero ashobora kuba akitezgurana cane ivyo nawe azokorera Ndayishimiye. Ariko kandi abagabo bompi baravugana amajambo ateye ubwoba, umwe agira ati weho ntusumvye, undi nawe ati ntusumvye tuzohangana. Reverien Ndikuriyo uca ubona ko ari ukomeye mu Burundi na cane ko ari uramutswe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, naho Ndayishimiye akaba ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ndabizi neza ko rero amatora yimirije mu mwaka 2027 ashobora kuzovamwo ibintu biteye ubwoba. Ku ruhande rwa CNL yahoze iramutswa Honorable Agathon Rwasa nawe yagabishije avuga ko atazokwihanganira kubona Ndayishimiye yongera kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora 2027, na cane ko n'ubundi ivyo yakoze mu mwaka 2020 mu kumwiba amatora ngo vyakozwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Hari amakuru kandi dukuye mu kinyegero avuga ko Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe CNDD-FDD ndetse na Honorable Agathon Rwasa aho hari umugambi bateguye wo gushaka kwikura ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, na cane ko batakimushaka ku butegetsi kuko ngo ivyo ariko arakorera abanyagihugu ngo birasongeye isibe, bityo rero ngo batifuza ko yobandanya mu kwitoza cyangwa se yobandanya kwitoza mu kiringo ca kabiri matora yimirije mu mwaka wa 2027. Naho imuyinga ho abanyagihugu baridogera amafaranga bariko baratangishwa ngo yubakira Perezida Evariste Ndayishimiye. Muyinga abanyagihugu baridogera amafaranga bariko baratangishwa yo kwakira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nk'uko ariko buri mwaka hageze uwa 18 w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe boca bakora igikorane
co gushimira Imana imyaka 6 amaze ku butegetsi. Igikorane kizobera i Muyinga. Amafaranga leta iriko irakoresha budget 2025-2026 itegekanije amafaranga angana n'imiliyoni 646,671 y'amarundi azokoreshwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu mu bijanye n'ibikorane vyiwe. Ariko kandi ntikibuza ko abanyagihugu nabo ngo basubira kuremerezwa ko gutanga intererano ngo nizo kwakira umukuru w'igihugu kandi umunyagihugu aba yararishe amakori yavuyemwo amafaranga y'ivyo bikorane. Ntimwidodombe ngo Pacifique abimenye. Umunyagihugu w'Imuyinga yatwandikiye agira ati abanyagihugu b'Imuyinga turarohishwe n'amafaranga y'intererano dutangishwa muri kanya. Aho turi hose dutangishwa ngo ayo kwakira umukuru w'igihugu yimirije gukora igikorane hama hano i Muyinga nko muri zone Bwasare umuryango bawutangisha amafaranga 20,000 canke 10,000 y'amarundi. Mu nama badukoresheje batubwiye ko kizira gucira amate hasi, ngo abidoga babihagarike kuko ngo vyoca bibashikira. Nukuri turarushe kubera ibi bintu batwamizamwo vyo gutanga amafaranga ukamengo amakori dutanga ntakwiye. Mu gihe kandi buca haba inama ya komite nkuru y'umugambwe wa Iprona, naho indongozi zo mu ntara ndetse no mu makomine ntizitahura icatumye Olivier Nkurunziza ananirwa gutunganya amakoraniro ategekanyijwe n'amategeko kugira ngo hahindurwe inzego zitandukanye guhera mu makomine no mu ntara gushika ku rwego rw'igihugu. Ivyo byose bikagirizwa uburongozi bw'uwo mugambwe bwoba bushaka kwiyongerera ikiringo. Abavyiyamiriza kandi basaba ko hotunganywa amakoraniro y'amakomine ndetse no mu ntara nk'uko amategeko abivuga kugira ngo abanyagihugu abe ari bo bitorera indongozi imbere y'uko hatunganywa ikoraniro kaminuza urwego rw'igihugu. Babandanya basaba kandi ko hakorwa iyubahirizwa ry'amategeko mu ntumbero y'uko inzego zoba zatowe zemezwa. Uko kutumvikana rero bigeze ku yindi ntambwe kandi bigatera amakenga mu gihe kandi twimirije amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kwezi kwa Rusama mu mwaka wa 2027. Ibi rero bagiriza uburongozi bwa Nkurunziza Olivier akamenyesha ko hamwe ndetse amategeko atokubahirizwa ko ngo bazotanga umukandida wabo azobaserukira mu matora ategekanyijwe kw'igenekerezo rya 3 Rusama y'umwaka wa 2027. Abo biyamiriza iyo ngendo bamenyesha kandi ko ibi byose biriko biva ku nyungu zabo mu gushigikira n'abarwa ndetse n'abandi bantu bo hanze y'igihugu, mu gihe igice kimwe c'izo ndongozi zihishemwo kuguma zicafuza leta kandi uyu mugambwe usanzwe uri muri iyo leta userukiwe na Bazombanza Prosperi cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe Iprona. Amasoko yacu ntatomora aho ahageze muri izo ndyane zibonekeza muri uwo mugambwe wa Rwagasore, ariko kandi hari abandi bavuga ko adasangiye intumbero imwe n'uburongozi bw'uwo mugambwe. Mu gihe iyo nama ya komite nkuru uca iba, abadasigana bahanze amaso ingingo zizoyifatirwamo mu gihe indongozi zo mu makomine ndetse no mu ntara hari ivyo bamaze kwiyamiriza. Ikigaragara kandi nuko indongozi zo mu makomine ndetse no mu ntara bo babandanya basaba ihindurwa ry'uburongozi buhari kuva mu makomine ndetse no mu ntara gushika ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo
yo kwitegurira amatora y'umwaka wa 2027. Reka dusimbukire mu yandi makuru kandi kuriko biravugwa ngaha mu Burundi. Iskamu harayihuguruwe icesi kuri uyu wa 12 ruhesha umwaka mu gisagara ca Bujumbura, umwaka w'ishure 2025-2026. Ibirori vyo kugurura uwo mwaka wa 2025-2026 w'iri shure kaminuza ry'intwazangabo Iskamu vyatewe iteka ndetse n'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi n'umutekano Evariste Ndayishimiye batazira Neva, hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Ivyo birori kandi vyahimbajwe ku civugo kigira giti Iskamu kwihangiro ryo kundaramira intwazangabo mu ntwaramiheto zifise ubushobozi n'ubumenyi vyo gukingira igihugu, bikaba kandi vyaranzwe ahanini nk'uko bishikirizwa nyene intwazangabo mu ntwaramiheto zifise ubushobozi n'ubumenyi vyo gukingira igihugu, bikaba kandi vyaranzwe ahanini no kwakira imikangara mishasha, gutanga impapuro z'umutsindo ku ntwazangabo zihejeje amashuri muri iyo kaminuza hamwe ndetse na defile y'intwazangabo. Ashikiriza ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize ati "Niteka kubona urwaruka rw'u Burundi rubandanya ruhurumbira igikorwa co kwitangira igihugu biciye mu kwivuna abansi, vyerekana ko urwaruka rwatahuye ko igihugu gikingirwa." Yaciye aha impapuro imikangara mishasha mu kumenyesha ko urwego rubijejwe atari urwego nk'izindi, kuko rwo ngo rusaba ububangutsi n'ubwitonzi, kandi ngo ari urwego rwonyene rwo kwitangira igihugu n'abenegihugu, atari urwo kurondera inyungu. Mu kugira ati "Ntimuze mube abacangero." Ivyo birori vyarangijwe no gutanga akaganuke k'inka zitatu zahawe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Chantal Nijimbere, imbere yo gusinya mu gitabo c'iteka ca kaminuza y'intwazangabo Iskamu, nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu yabandanyaga abishikiriza. Aya rero ni amakuru mwariko murashikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cane Inkuru Ndende Isange TV, n'ibiriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka ndabibutse mu fyonde suivre, partager ndetse na s'abonner kugira muze murabambira kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri ino chaîne yanyu ya YouTube Isange TV, ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. N'amakuru rero mushikirizwa mu Kirundi, abari mw'iperereza, mu ndero, mu nkino, hagati y'akazina muntu ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa hirya n'ino. Ico musabwa gusa mw'ifyonde suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo inkuru zose tuba tumaze gushirako muze mubona notification zose zazo. Ndabashimiye mu kubandanya mugira ibihe vyiza.